yacu turagushima waraturinze muri uyu mwaka tugeze mundi turamahoro suko twari beza suko twarabera n'ubuntu bwawe watugiriye. Akagutera intambwe bingana gute wifuza kugera muri rusange? Bo icambere muri uyu mwaka turimo ndifuza kugira gute, ndifuza kuririmba cyane nko kuri aya mantuze amaze kumenyekana gutera imbere, baca usanga bagusabye nk'amafaranga menshi ashaka kushikira yandi wayakoresha, kubera umuntu nawe sinari bumuronke ndavuga ati nta kundi turagerageza uburyo bwose turayigaruza ntibyakunda, ndavuga ati nta kundi kangire gute ntire yiyinzi. Mwiwe canke maramutse bakunzi bacu wa Best Phone TV, comme d'habitude vous allez avec MC Dylanes wakutoa jasho the number one swagger station in our country from Mosby City. Kuri nacuro ndi kumwe n'umwigeme asanzwe aririmba indirimbo muhimbazamana, reka tumwakire kuri Best Phone TV kugira ngo ashobore kutwidondora yikora no mu gahugu kugira twumve kare w'umutumire wacu. Twagiye, let's go. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Mumeze neza natwe tumeze neza. Ego. Amazina yanyu mwitwa gute? Ku mazina yanjye Twimana Francine. Ukabusanzwe? Abasanzwe ndi umuririmbyikazi w'umurundikazi. Mpimbaza indirimbo. Nkaba ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Okay. Francine umeze neza? Meze neza cyane. Agripe ni kari kenshi. Ego. Cyane muri Best Phone TV. Murakoze cyane. Iminsi myinshi uri kuradusaba ko twoshobora kuguha ikiganiro. Wimva gute we naho kuba twashoboye gutumira kuri Best Phone TV yacu? Cambe ndanezerewe kandi ndabashimira cyane bive ku mutima, Imana ibampezagirire. Kabisa, ikore mu gahugu. Indirimbo yawe ya mbere waririmbye? Indirimbo ya mbere naririmbye ya mbere. Ikore mu gahugu. Ni umwaka ariko ntiri kuri YouTube. YouTube ya mbere yatakaye. Ego. Ivuga ngo Mana yacu turagushima waraturinze muri uyu mwaka tugeze mundi turamahoro suko twari beza suko twarabera n'ubuntu bwawe watugiriye. Nkaraheza kabisa. Kubera iki wese mu kwandika iyo ndirimbo? Mbo kwaki nayisemwo muri uyu mwaka wari munini. Naravye ko Imana yagiye indinda kandi muri uwo mwaka nayanditsemo naciye mu bintu byinshi cyane bitoroshe. Yego. Ariko ndavuga ati ntekereza kwandika indirimbo gushimira Imana kuba vyonyene nkiriho n'ubuntu budasanzwe. Ndavuga ati ntegereza kuyisangiza n'abandi. Yego. Ni ryari wiyumvisemo ko ufite impano yo kuririmba? Nijyana niyumvisemwo hashize nk'imyaka 4. Uritanguye ryari kuririmba? Yego. Muri umwaka wa 2024. Indirimbo yari y'umwaka nko mu kwa mbere niho natanguye niho nayisohoye. Impano yawe imenye kuyifise ryari byo uri kuzoshobora kuririmba indirimbo muhimbazamana? Uraca muririmbye gitangura ariko urifuza abagufata ukuboko. Turakeneye kumenya uko wabijemo gute. Ndiye bigushizemo. Oya ababisizemo gusa numvise afise umuhamagaro. Ngo sinibuka umwaka ariko harace nk'imyaka nk'ine. Numvise afise impano. Muri je numva nk'indirimbo nziza. Ndavuga ati ni bikabaje. Numva nyene no kwandika. Rimwe na rimwe nkavuga ati indirimbo n'ubwije kandi ayihoze. Ariko nkumva muri je windushije imbaraga. Kaca fata nkandika ndayiririmba nkumva ko harimo amajambo cy'ukuri yofasha abantu. Bona maze imyaka 3 ndazifise, ndavuga ati ariko igihe kimwe ndizera ko Imana izobikora haririmba. Ndashima Imana ico gihe cyarageze, ndaja muri studio nubwo bitari byoroshe. Biragenda neza ndashika kuco nari nifuza nico nari narasengeye. Yego. Uragiye muri studio urakoze indirimbo ya mbere, uburyo waburonse gute? Uburyo hari ukuntu Imana nyine yampezagiye nayifise utuntu nkora. Uyu mwaka avuga ati station imeze neza, courage. Yego.
bamaze kuyakira neza amakomantere waronse yarameze gute yari byifashe gute muri Bo amakomantere yavuga kwaje uzogera kure twifuje kugera kure uririmba neza n'ibyo munango wavuze yuko wataye YouTube yawe yatakaye bigenze gute narigero kiri muri imvye mushasha gitangura music yiwe yagenze gute kugira ngo ushobore gute indirimbo yawe Bo baranyivye telefone kandi nimero numva nabuze nimero ya telefone okay kubera nimero ntiyari iwanje ni nkuko uno kubweti ntiza ko ico gisane bwashije kuyiwanje bari bambwiye ati turahuje nimero na dentity avuga ati rero ntiza mbona koresha iyo nzuguzi wanje umva ibintu bimenyereye biba bigoye sinaronka umuntu ama umuco kuco kintu uko wogirisha kate simu yiwawe bo hama bimaze kugenda uko kubera umuntu wese ari bumuronke ndavuga ati nta kundi turagerageza uburyo bwose turayigaruza ibyakunda ndavuga ati nta kundi kangiye gute ngiye yiyizi ni muri ubwo uramaze gushika ugatumirwa ku maradiyo ugakora ibiganiro ku maradiyo canke ibiganiro ugira amatsiko bikora kubera ko wifuza kugira intambwe ugeze ko nuko uba umaze gukora ukaba umaze gukora ibitari bike biga kuri wewe intambwe umaze gukora ko ni yawe muri entertainment y'umuziki wa gospel bon novuga ko atambegerako hari amasavye hari n'Imana yo nakoze ikiganiro Imana imumugisha ngo hari aho dusaba ibiganiro usanga nyari ikibazo aho negereye aravuga ati ntibyo kunda nisikure nta hantu hanini ndashika ego usanzwe uba hehe ni gwahe rusengero usanzwe rugushigikira mbega nk'ubu abana gufashe mu mugongo ni bande abagushigikira ni bande bon sengera mu Cibitoke y'iki ariko sinovuga ngo barashigikiye cyane oya kuko ndibuka ngitangira bamwe muri bo twaririmbana ati je nganje gukorera Imana ngira nsohore bafatira ingo tugiye gute ahubwo jana turirimbire hano numva umenga kubera nanje ari umuhamagaro wanje ndavuga ati oya shobora kureka umuhamagaro wanje wadike kuririmba ndakomereza ngaho nuko ariko ni jewe novuga ko nishigikira Burugene rwa misi yose rw'umuziki wa gospel wifuza kugera he muri uwo mwaka tugiye gutangura ushaka gutera intambwe bingana gute wifuza kugera muri rusange bo icambere muri umwaka turimo ndifuza kugira gute ndifuza kuririmba cyane cambere ndifuza gutera intambwe nkaririmba nkagwiza ibikorwa kandi ibikorwa byanje bikagera kure bikagira aho bigeze yego ihangiro bihaye mu kuza muri gospel music ni yahe wifuza ko ubutumwa bwawe buzocisha mu jambo ry'Imana buzoshikira abande kugera he bo iyo umuntu ariko aririmba bo araririmba ntavuga ngo bigira nga ariko icyo nzi cyo nuko mu gihe twarose ari dufashamwo bigera kure twifuza ko bwogera kure imitima yawe ikabohoka ego kuko iyo tuko turaririmba tuko dutanga ubutumwa bwiza nka kujya gufata Bibiliya ariko twebwe tubutanga biciye mu ndirimbo iyo turifuza ko uca mu ndirimbo ko bwogera kure cyane tugomba gatonyi mu bikorwa byawe bya misi yose YouTube yaracafise abantu bakeya cyane kugira ngo YouTube itere imbere nuko ukora ibiganiro byinshi nihe hantu ubora dodo bakakwima ubufasha nisho ikintu bosaba ariko dukurikira muri no mwanya kuri kurabwa n'abantu benshi right now bo icambere nakubwiye hari igihe ugenda kudodora ahantu bakakubwira ati udafise ukuntu kunuko ukura ukaraba uburyo wakoreshejemo ya video uburyo wakoreshejemo ya audio ukareba nyine n'amadepanse ugenda udeplasa ibintu nk'ibyo nawe ndabikora kubera ndabikunda gacuvuga ati ikintu sinokireka ariko wagenda gusaba ikiganiro nko kuba yamantu ze amaze kumenyekana gutera imbere bacu usanga bagusabye nk'amafaranga menshi ashaka kushikira yandi yakoresha umva kiba ari kibazo ngaho naho uguca intege gatuma usanga ucitse intege kuvuga none ibintu bizogira gute kuvuga nyine yazazaniwe ariko dushigikiranye jewe nawe nari unaka bizogera kure Dani worship kuri wewe avuze iki Dani worship hari hose yawe ngo ndibuka ijambere ahetse nk'imyaka twaramenyanye ariko nasanze ari umwana mwiza cyane n'umwiziki gucambere ijambere niwe muntu yafashe ukuboko ndamubwiye ati Dani je ndafise impano ariko
ko bitewe n'icyo gihe narasenga hamwe n'Imana Jeffrey nze kuririmba wapi ariko kenshi mu nzozi Imana ikanyereka ndiko ndaririmba nubwo banci intege hanini nahagurutse kubera iki Imana yumva ati haguruka ukore k'icyo gihe natwe kabasha we nikomye ndangira studio ntatutse kandi ntabyoshobora reka gutunganya wawe ariko Dani niwo muntu wa mbere navuga ati Dani ndafise umuhamagaro n'ukuri ndashaka ufashe nkeneye kuja muri studio n'ukuri yarampaye umwanya sinzovyibagira Imana imumugisha ndanibuka nakoze ico gihe indirimbo zine umva ngiye muri studio ari rya mbere naho usagataye gakwiye navuga ati ntegerezwa ko Imana yampaye ntegereza kuyakorera kuyashira mu murimo ziri zose zishira kuri YouTube oya ntiziri kuri YouTube indirimbo zitanu nazikoreye rimwe ndavuga ati ko Imana izagenda impezagiye amafaranga niko nzoza ndasohora akavideo kamwe ariko muri uwo mwaka wa 2024 ibyakunda umwaka wa 2024 wabaye mwiza ngo wamubi mu kurangiza kino kiganiro cacu twumvise amateka yawe ndetse n'ibyakuranze naho wifuza kugera nicyo kintu usaba ko radukurikira muri uno mwanya bo icambere ico nabasaba kuko ibikorwa dukora biragoye gukora igikorwa uri wenyene turakeneye nk'abo twosaba nk'ibiganiro badushigikira ikindi naco gusenga nico cambere n'ufise amafaranga dutereye kuko n'umurimo w'Imana turakora mwarahizagiye asante sana abariko baradukurikirana right now nibaza ko bakumva abagenzi baba barakubonye kuri channel no munsi nibaza yuko ari ikintu kidasanzwe kuri wewe ndifuza naje kugushigikira mu gushobora gutera intege ndakubwira ni kuhaje cyane nabonye uririmba neza usije yiza God bless you mu byo ukora byose reka dusabe ko badukurikirana bose kugira subscribe ku YouTube channel yawe akajambo kanyuma ko ushobora kurangiriza ko kwibutsa ko radukurikirana niza mbuga usanzwe ukoresha platform ukoresha imbuga izahe nizahe ndakoresha Facebook wandika Uwimana Francine official ariko video zibiri kuri page ya Facebook witwa wandika Fafa Uwimana kuri TikTok ni Fafa Uwimana arahezagiye na YouTube nayo ivuze wandika Uwimana Francine akoresha imo Instagram oya imo nta ndashiramo Instagram nta ndashiramo okay reka dusabe ko dukurikirana mwese no mwigeme France usanzwe wubatse cyane uracari oya ntitruwaka okay uno mwigeme ufuza kumushigikira amasho kumushigikira muciye kuri platform zi nkuko yabivuze n'undi mwese mudukurikirana muri kino kiganiro cyacu kubona Francine umuririmbyi wa gospel nibaza ko abakobwa atabita ba worship abari umugabo gusa cyangwa bose bitwa ba worship uririmba wese sinzi Francine tugushimire cyane namwe mwakoze cyane Imana ibampezagirire cyane amen imigisha turayakiriye ku bwinshi tugutera intege twifuza ko no mwaka uzokora ibintu biranze cyane dore ko leta gukora nawe igiteramo cyangwa event venema niko muyito venema imeze neza ratuza kubashigikira ni mwaduha ubutumire Imana ibaje imbere mukomere cyane dusane abanye bose bakomaze kuri Best Front TV mushigikire no mwigeme mukugira subscribe ku YouTube channel yiwe muri benshi muturaba vuba cyane tugiye kumushira kuri FTV na kugira ngo ashobore gutera intambwe idasanzwe muri kino kiganiro cyane mwari kumwe n'iki idura neste bakunda cyane ja bless ciao ciao